ko nagenda kura mbana n'abantu mbana n'abandi ikintu naciye nsanga muri jewe no munsi mfise nisangije ndafite je sinkunda abakobwa b'ibisusu ukunda bose zakame bakunzi ba Sunny Star TV ndabasavye mugire sabone mugire bahita gute hajya kakanu baksion ndali akahijya akakengeri mu gifaransa nta gifaransa uzi notification ya mufyo ndajya aye kuri kagakengeri gavuze muranga notification Sunny Star. Arika manzi ndabaramutse ku mpande zose z'isi turazi ko mudukurikirana muri ku mugabane wa Afrika ku mugabane wa Europe za Amerika hariya arika nongere nshime wowe umaze gufyonda handitse subscribe canke sabone murazi ko natwe twama turi update mu kubashikiriza bamwe mu baririmbyi canke abakinyi butugenegene n'abandi bantu bagira utundi tuntu dutandukanye dutuma bamenyekana ku rwego rwabo jewe mubona ngaha kuri micro muri kumwe na Any Pro turi kumwe n'undi muririmbyi kabisa ariko arabikora neza muri industry ya Plus 257 imbere ko kumbure ndamwibariza bimwe nama nkunda kwibariza abandi kumbure reka nawe babanza twidondora yukwali we rubavu rwanje yukwali kalako mu mara yanje yuko ndamukunda umubwirire yataya nafikiri hapa basha ni Joan wa Sawa Boy murimvyi wo Murundi akorera umuziki ngaha mu Burundi ya wamaze kutubwira ati uri wa Sawa Boy abujyanye wa Sawa Boy sigura iki mu majambo yose wa Sawa Boy ni wa Sawa ni mu misanzo mu Kirundi dusanzwe dufise cyangwa igiswahili turafise akajambo dukunda gukoresha kavuga ati sawa ni kuvuga kekana ko umuntu ameze neza bazogira ati wa Sawa ni cyo no kwita le pluriel ni mu Gifaransa ni wa Sawa mtu wa watu wako sawa mumaze kumumva ati ni wa Sawa mtu wa wote ya mtu wa watu ahubwo ko nabitaye kutari nabitaye kutari kariko namaze kuvyumva ko uri wa Sawa mtu wa wote wasa umaze kiringo kingana gute muri career ya music sigito noshaka kuba simusi imyaka 5 ndumva ko imyaka 5 uri kurakora simike niya hendirimbo yatumye umenyekana nka wa Sawa Boy ahubwo yo novuga yoba yaramenyekanye ikama nk'izina mfise ni iyo mubwirire ose nindi nshasha nibaje kuri YouTube ugiye kuri YouTube urayibona wandika wa Sawa Boy cyubibona taraba gakurikirana mu woyibonya cagira constant nayo bundize wanje yose iyo nanditse yose nagenda imenyekana ko bivanye n'ugwego ni nkubu ndabandanye nzo kwandika yose niteze yuko zogenda impa ugwego nyene ingeza handi kuvuga ngo mamenyekana sinovuga ngo urugero nuru ase wiyumva gute canke uyakira gute yuciye nko muri quartier kumva abakobwa ariko baraguhamagara abivanye kumbure n'izi n'ubufise wapi man ubona je barahamagara abakobwa ndi mwiza ariko abakobwa barakunda baririmbye sinzi ko ivyo warubizi wapi nyimba abakobwa bakunda baririmbye je sindi muririmbye je baranyanga office mugore nta mugore mfise saba sheri banga ico kibazo tukireke wangu none ko izo dokwegera abantu bako turaba hariya ariko kumbure ushobora kuba ufise wo wemera tijenda mufise kabisa wo nemera ukamuvuga nyimba kumbure biri ngombwa ico tugisimbe ico kibazo wangu tugisimba ingorane niya hendirimbo kinyishure kumbure uri kurarabwa n'abantu bari mu migabane itandukanye ni wasimba ikibazo bazova basigara bamateye ni pro ari kibazo Sawa Boy atatwishyuye kinyishure ntacyo bitwara ndamufise ariko si vyiza yuko yoca ku marezo sociaux ama Instagram ama YouTube ndamufise ariko si vyiza yuko tuba twicisha ku ma media ni kuvuga ni najanaje muri mu ma media kubera nzanye ibikorwa by'umuziki wanje ruva uzanye umugore nawe simpaka ucumutangaza canke ngo mukundanye igihe nicagera nyene bizoba public tunabatumire mufate n'amayimaje kumbure ngira ngo unatinye yuko ntava ndamukwiba si wape mbe ugira umusore
je sindubaka umusore mani natomboye ntabivuze abantu nkamwe ndabati aya Wasawa Boy tubwiye ko wazanywe n'ibikorwa bishasha kumbure wakoze nice gikorwa gishasha heruka gushira abo indirimbo mperuka gushiramo n'indirimbo yitwa mugore wanje indirimbo ngo ndashaka nkirimba gatoyi bo na mizigo merikira tuma sinkubuza gukora icyo ushaka mama we ariko ugikore wiyumvira umuryango gutaha bukeye ntacyo bizotumarira erega nanje abagenzi barantwenga nkaca nibuka urukundo twakundana mbega zirya message niwe wazandika ko wambwira yuko uzo nkunda utazohemuka Sindi chaha mugore wanje uvibuzi mugaruka ibuntu ya Yes amaze kuyumva kumbure ushaka kuyifiringa neza aja kuri page yiwe ya YouTube wandike Wasawa Boy ushobore kuyitexaje canke kuyidownloadinga kugira ngo uyumvirize neza mu mwanya ukwiye Wasawa Boy bujyanye ninda kwandikira indirimbo je ndiyandikira ahubwo ikintu ngira ngo noba ntandukanye n'abatari bake nuko je inspiration ntashaka kuronka inspiration atari nk'ikintu mbonye abenshi tuba tuzi ko ari abantu bafite impano y'ukuririmba bafite ijwi ariko hagezeho bandika bigaca bibabana amazi ariko uvuga ati ndafite impano yo kuririmba niyo kwandika kandi so urafise management kumbure buri gufashe mu mugongo kugira ngo kumbure uronke ube sponsorize nk'abandi bro sinokubesha kabisa je nta management fise nikuvuga je mu basanzo ndi muri babandi ndigwanako ivyo nkora ndavyikorana nikuvuga ndashaka kuronka gusa nka ide canke agatererano ko umuntu avuga ati ebana turagukumbuye yuko jam studio turakumbuye igikorwa cawe agaterera naho nyene ntandira yose araterera hanyuma nanje nkongereza ko ivyo wanje nta management fise Burya baririmbyi beef irashobora kuba imwe mu mvo zituma umuririmbyi amenyekana kumvo iyi canke iri no wahe muririmbyi kumbure ubona ko mugiraniye beef hagati nawe yoshobora gushikana ahantu kumbure tukiranye beef je nta muririmbyi numwe dufitaniye beef nta nuwo twoja nayo kandi iri kure yayo ushaka ivyo no bigira mugabo ivyo je nabire narigeze kugira icimviro cyo kumba kubigira casanga yene ni vyaba abantu babandi bama bagira vya bindi nyene umaze imisi ubona bitembera urabizi bijya nyene mana bikoze byamenyekana ariko bijya ntavyo nagize kandi n'ama beef nayo nzojamo ndiko ndakora ibikorwa by'iwanje Imana izomfasha aho ngeze nyene ndugiraho nyene kandi naho navuye ndazi hari habi ariko no musi ni heza yani ndakujamo kugira ngera ahantu ni yahe karite Wasawa Boy isangije kumbura abandi baririmbyi badafise karite ni isangije no musi sinayisanganywa kuva nkiri muto ariko nagiye kuyiga kiranzamwo ni karite yo kugira ikibabagwe ku bandi nkiri muto je nta kibabagwe nari mfise ko nagenda kura mbana n'abantu mbana n'abandi ikintu naciye nsanga muri je no musi mfise ni isangije ndafise ikibabagwe so kumbure batubwiye ko hari indirimbo shasha uri kurakora ariko kumbure ku bantu baba bataraja kuri channel ya YouTube bashobora kuja kuri YouTube bakandika Wasawa Boy indirimbo zawe bakazibona watubwiye ko uri umusore tubabarire cyane kuko twebwe baratuzi ko dukunda kubaza ni yahe karite kumbure ushaka nihagera ko wubaka sivyo ushaka umwigeme ameze gute niko nuwo dukundanye atari nuwo dukundanye kare nta nkimubona ntamukunze abona bo mu bisanzwe Wasawa Boy arakunda umukobwa premièrement yaciye mu ntebe y'ishuri afise yize urukundo kwanza nikuvuga Imana igira himaniye anje urukundo rw'umwe wanje rwa aho rukundiye rurafite icyo ruvako so duhere kuri tayi kwanza shatayi yagute je sinkunda abakobwa b'ibisusu ukunda bo ndakunda umukobwa nyene usanga afise ukuntu nyene apana binini yanka kwa kundi kumwe wawe umukobwa bayabaye ahagurutse bo muri genre muri wenyene na comportement afise usanga nkimba ubundi jetaye sindazikunda cyane nikuvuga naho no hindura byoshika bigacamwo nkahindura umukunzi nibaza ko ntoraba hari nitaye je ndaba ica shoboye ce qu'il a dans lui dans elle ica afise muri we nkavuga ni uyu muntu eske kuko je ndakunda umuntu umukobwa yumva ibintu by'ubuzima ndakunda umukobwa yumva ibintu by'ubuzima rero maze kubona umukobwa nkabona niyo qualité
ndagerageza yuko noshobora kujana nawe ya imbere yuko tugusezera canke ubwira akajambo kagasuni karogi kuko bavuga mu kirundi ko akajambo ka nyuma kavuga ugira sezerisi ni cyahe kintu umuntu ashobora kugukorera kuri channel ya YouTube gishobora gutuma cyo guteza imbere kuri channel ya YouTube ya Instagram ya page ya Facebook turi kuri YouTube kuri YouTube ikintu nashaka kunkorera nuko ndo nkigishasha nkabwa ni postinga akagipostinga nkabwa ntigira agasubscribe swate ndiko ndaraba indirimbo yawe kuri YouTube ni cyahe kintu ndagikoze cyo shobora kukwereka ko kumbure ndiko ndaguteza imbere genda usheka akantu ka sabonu gafyonde kandi ushaka na kaga kengera baza gushaka kuri Sunny Stars TV kandi ubwo bazohore babona ama notification makoze ikiganiro nkiki ubingiriye ibyo zobokoze ego yabwira akajambo ka nyuma canka kagasunika rugi niko babivuga bariko barakurikirana ikiganiro Sunny Stars TV nyimba hari agatererano kumbure bushobora kuguterera bariko baranakumviriza kame bakunzi ba Sunny Stars TV ndabasavye mugire sabone mugire bahita gute hajya kakanu bafyondali yako higira agakengeri mu Gifaransa nta Gifaransa uzi notification ya mufyondali ya kuri kagakengeri kugira muze muraronka notification bashize kiganiro uzokibona hani kuri Sunny Stars TV ukeneye Wasawa Boy nawe uja kuri YouTube Instagram Facebook wandika Wasawa Boy ucuyibona ibikorwa vyiwiwe hanyuma ukabikurikirana ukabipartage aho uzobukoze cyane Wasawa asante Yes, kumbure reka tugushimire Wasawa Boy yakubwiye vyinshi cyane ati ushaka ko Wasawa Boy ashika ku yindi level aje kuri channel yanje ya YouTube ushobore gufyonda kwanditse subscribe canke sabone bivanye n'ururimi ubukoresha muri smartphone yawe canke mu machine yawe nibazi ko nikindi gihe kandi murazi ko twama tubikora twama turi update buri gihe buri mwanya reka ndabasezere ndabwira ati ciao murazi ko tubakunda twama turi kumwe namwe Sunny Stars